ari he Amyagiye mu masengesho. mu masengesho encore une fois ejo ku mugoroba natashe mu masengesho sibyo higeje ntiyararimo unawe yazindutse mu gagiye ryari ni mu gitondo nyene jewe ndavyuka nkaja guhiga ubuzima zo guhigira no muryango mugabe bazinduka aja mu masengesho na witekeresha njanye nawe uteka n'indya nkazijya abandi bo n'ugusenga gusa baja guhirira ngo uburago ngibiki bimariki it provides nothing. Yes, bakunzamira ku tip 257 ikaze mu kigano Burundian talent mushikirizwa nanje one boy Velasquez from Chete Padaze KBBC. Yini mina ko tip 257 nk'ibisanzwe ndabwira ati nikaze na karibu mu kiganiro Burundian talent. Behind camera ndi kumwe na Aster noreka tuma amasanamu amera neza. No musi ndashaka tuganire mu gisata cha cinema. Twinjire neza na neza muri Burundi Film Academy aho tugiye kuzana amakuru ariko aravugwa. Yatanzwe na CEO wa Burundian Film Academy aho yavuze ngo ifilme yanyu mwari mukumbuye cyane, mwari mushaka cyane, mwari mukeneye kabisa ko ibashikira vuba, ntibyakunze ko muyironka ku munsi wa mbere, ariko guhera ku munsi wa mbere muharura iminsi indwi nugumva birumvikana cyane no gushika ku munsi wa mbere mugasubira guhabwa ifilme yanyu munyotewe cyane mu gushaka muri benshi, nubwo mwavuze ngo nta filme nimwe azokora iryoshe nka filme bataziriye fer rouge, ariko kandi akababwira ati filme SUWA nayo izoza iryoshe gusumba fer rouge. Kandi akubwira ati nimba ukunda ibihangano by'abana b'abarundi shigikira umurundi wari we wese, shigikira umuntu wari we wese. Ndibaza ko filme muzoyikunda, ndibaza kandi ko bino bintu birakeneye abarundi, birakeneye abafana, aho umuntu wundi hariho hose cyangwa umuntu wari we wese ashaka kumva ururimi rw'ikirundi, birakeneye abarundi. Turashaka abadukurikirana, turashaka abadushigikira kugira ngo ibikorwa byacu twumve byageze kure cyane. Reka naho tubandanye n'amakuru ariko aravugwa kuri iyo filme SUWA. Ni filme biboneka ko yahuje ibyamamare muri ino indasaka bwa gatanu. Ndavuga ati twarabonyemo abana bo muri Burundi Film Academy bashigikiwe na Mr Nsoro, ariko kandi twarabonye n'abana bo kwa hariya kwa Abel Ndwayo bashigikiwe na Abel Ndwayo. Abel Ndwayo ndibaza ko mumuzi ni umu hitmaker mu bijanye na filme, amaze gukina filme nyinshi zakunzwe, amaze gukina filme nyinshi kandi murabizi kandi ko afise na company yiwe hariya aye kwa Abel Ndwayo, afise na channel yiwe ya Abel Ndwayo ifise abantu bayikurikirana, yaramama yarazwe, amaze gukina filme zikunzwe kandi murabizi ko filme ziwe kabisa ziba zirimo impanuro, ziba zirimo inyigisho, ziba zirimo byinshi. Rero kuri collabo ya Burundi Film Academy hamwe no kwa Abel Ndwayo mwumva tuzoronka ibintu iyo quality ngana gute. Byumvikane ko hari izindi mbaraga, mwarinze mukunda filme yakinwemo n'abantu bashasha gusa, ariyo fer rouge yagiye kwinamwa abana gusa bashasha. Usibye ko mwari muzi Mr Ribat, ariko bashasirine bose mwabonye bushasha murabakunda. Babera mubabona bushasha murabakunda, ba Christine mubabona bushasha kandi murabakunda, bakina neza cyane. N'abandi benshi mwagiye mubona bashasha kandi murabakunda, bakina neza cyane. Ariko iyi filme nayo igiye guhuza ivyamamare nayo mwumva gute? Reka ndababwira ati imbere yo kurindira ku munsi wa mbere ko hagera hirya y'igitake 12 nibaza ko hanya ni 12 mwenga n'igitake 12 nibaza ko banza kusimbira kwa Nsoro kuri YouTube, wandike Nsoro ucubona YouTube yiwe, hama ubora subscribe
hambura naraba ibihangano kandi bihari amafilime meza, hariko filime yitwa Soul the Hero, hariko filime yitwa Fer Rouge, hariho n'izindi filime nyene zigenda zihera nandi nyene n'izindi nyinshi. Uzona ko ibikorwa byinshi buratera amahama uburarindiriye SUWA nayo ize vuba cyane, ibintu bizogenda biryoha cyane. Nibaza rero ko wogenda ushigikira umurundi ahari hose, nibaza ko wogenda ushigikira impano z'abarundi. Kandi reka navyibagiye, reka mbanze shimire kwanza abantu mumaze gukora subscribe kuri Miracle TV kugira ngo mubandanye mwumviriza analyze, ubutumire n'ibindi byinshi mbandanye ndabazanira muri Idasakari 5 ndababwira ati ndabakunda cyane no kuri kwa Mungu. Mwarankwirije abone ibihumbi 16 bararenga kenshi, bararenga benshi cyane, bararenga ni benshi gose, ariko kandi niteze ko muguma mutumirira n'abandi, mubwira n'abandi babandanye kuza kuri Miracle TV 257. Uyu mwaka uzohere dufise aba abone benshi cyane, tutazigitigirisha kwa wakuyijana twatanye Silver Award canke tubababa, ariko byose ni nguvu zanyu, ntabwo je no bishobora. Kadabwo ko ndakunda ni one boy Valaskira from Chenti Paradise KBBC, behind camera mba ndi kumwe na Aster, yini Burundian talent. Ndabakunda cyane, ciao ciao, hasta la vista.